Abaramukije nanone ko bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Twizere ko buri umwe wese ameze neza, twizere ko buri umwe wese yaramutse neza ndetse akomeje kugira agatondo keza. Turi mu masaha akira mu gitondo rero kuri wa gatandatu ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu 2025. Mwese ndabifurije ibihe byiza cyane ndetse n'abahaye ikaze. Tugiye kurabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa. Cibitoke haratowe ikiziga kikataguye bunyamaswa kiratowe nyene mu shamba rya Kibira, abanyagihugu bakaba bakomeje gusaba ubutungane. Ibikomeje kubera nga mu shamba rya Kibira birakomeje gutera impungenge batari bakeya, bigatuma benshi bakomeza kugenda bavuga yuko nyene ibigendanye n'ubunyamaswa ndetse n'ubugome bikomeje kugenda byibonekeza muri ibyo bice nkuko bikomeje kugenda bigaragara, bakavuga ko bikomeje gubatera impungenge ndetse n'amakenga, bagasaba yuko nyine habaye ibikorwa byo gucungera umutekano mu buryo rero bwuzuye. Imyaka 5 irarumanye ariko ubutegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye yarihaye insinzi ku batavuga rumwe nawe nyene mu gikorane cyarabereye Igitega. Tugiye kubirabira hamwe nyene uburyo byose byagenze, turarabira hamwe kandi muri Kivu y'Amajyepfo ibikomeje kugaragara hagati y'impande zombi ku ruhande rw'ingabo z'abarundi ndetse nabo bakomeje kugenda baratana mu mitwe nyene mu rwego kugira ngo buri wese abashe kuraba ko yobona insinzi nkuko bigaragara. Turarebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri Uganda, hakomeje kuvugwa byinshi. Abajenerali bakomeje gutambutsa amakuru y'ibinyoma bavuga yuko haba hari ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano muke bishobora kuba byotegurwa n'umwanzi, ariko kandi ngo ni mu ntumbero yo kugira ngo bongererwe ingengo y'imari. Hakunze kugaragara ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gushaka kunyereza cyangwa se hagiye haboneka bamwe bashaka kunyereza amatungo ya leta ngaha muri kino gihugu kuko bigaragara, ariko kandi benshi bakaba barakomeje kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko byaba ari ibikorwa by'ububeshyi, bikaba byaratumye benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko ari ibintu biteye impungenge ndetse n'amakenga. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, kubari hano mu Burundi, abari by'umwihariko mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari Mwaro, uri mu Kayanza, mu Cibitoke ndetse n'ahandi ndabaramukije, abari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, abari bwota amasimbi, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, America ndetse n'ahandi hose, ndabifurije ibihe byiza cyane. Ndabifuriza kandi kuzasozera ino ndwi mumeze neza cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka mwese rero nyine mbashimire mbabwira ngo reka mbahereze ikaze. Nimba ari ubwa mbere ugeze ngaha, reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira coronka amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ko yagezeho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ayandi makuru akomeje kugenda avugwa. Cibitoke ku munsi w'ejo haratowe nyine ikiziga cyakataguye bunyamaswa cyaratowe nyine mu gitondo nkuko bigaragara cyo ku munsi w'ejo kwa gatanu, ni ku nkengero z'ishamba ry'Ikibira nyine ku rubibe ruri hagati y'amakomine ya Bukinanyana ni mu ntara Cibitoke ndetse n'Akabarore mu ntara ya Kayanza. Ico kiziga cy'umuntu rero nyine w'umugabo ataramenyekanye cyari kiboheye nyine ku giti kiriko nyine kirabura cyane. Icyo kiziga kandi cyaratowe kiratuma habaho kwibaza ko rero hoba hari ubwicanyi buri ko buraba bufatiye ku matati y'ubutare cyangwa se ku ngwano ziko zirabera hakujya ndetse no mu ishamba rya Kibira, ariko cyane cyane aho ngaho hari n'ubutare bw'imbwa muri ako gace nyine kadatekanye. Amatohoza yaratanguye nkuko byoma bigaragara ku bw'isoko mu bagejwe umutekano, abakozi bajejwe rero gucungera iryo shyamba nibo rero babonye icyo kiziga mu gitondo cya kare. Ikiziga cyari kiboshe kikagira nyine ibikomere byinshi by'umwihariko mu gikiriza ndetse no mu ruhanga aho yatemaguwe imipanga. Icyo kiziga kandi cyari cyatanguye kubura, niko rero iryo soko ritashimye kwimenyekanisha amazina yabo ritomora cyangwa ajyamo riravuga. Abenshi mu bajejwe intwaro baremeza ko rero haheze iminsi myinshi cyane batabaje ko rero hibonekeza abantu bitwaje ibirwanisho bakorera muri icyo gice cy'iryo shyamba nyine bikekwa ko bacukura inzaha mu buryo nyine butemewe n'amategeko, kandi bakaba bo bafitanye ubucuti rero nyine n'abaroberi b'abanyarwanda ba FLN bakorera muri ako karere.
hari amakuru ariko arakwiragizwa ku bw'amasoko yegereye nyine intwaro uwo yishwe yoba yafashwe nyine afise inzahabo aca aragandagurwa n'abasirikare cyangwa se nyine abagwanyi bakorera muri ako gace ntiryoba nyine ari irya mbere hatowe nyine ikiziga muri ubwo buryo niko rero bivugwa n'umwe mu banyagihugu b'Indora kubera ubwoba buva rero nyine ku itora ry'icyo kiziga Musitanteri wa Bukinanyana aremeza ayo makuru kubera ko rero n'icyo kiziga cyariko kirononekara harategetswe ko gica kirahambwa ubwo nyine inyuma yo kubanwa rero nyine n'ababijejwe ntiyashoboye nyine kumenyekana kukwirinda indwara izarizo zose ati twarafashe ingingo yo kumuhamba niko rero Musitanteri atomora abanyagihugu basaba ubutungane ko rero bukora nyine mu ntumbero yo kwerekana umucyo nyine kuri ubwo bwicanyi babona ko rero nyine ari ubunyamaswa Musitanteri yaramenyesheje ko rero agiye gukorana n'urongoye komine kabarore n'igipolisi Kinyamirama kugira barabire hamwe ndetse banakomeza amatohoza kubw'iryo bara rikomeje kugenda riraba ati ntidushobora kwemera ko rero ikibira kiba igice kitagengwa n'amategeko niko rero Musitanteri yashikirije agahamagarira abarongoye nyine gukomeza umutekano ndetse no kuguma bari maso ngamwe ishamba rya Kibira kandi haramaze imisi hibonekeza ibintu nk'ibi ngibi nyine mu misi ishize nibwe ngabo z'u Burundi zarafashe ingingo yo gutanguza operation yo guhangana cane abaroberi bo muri FRN nyine nkuko bizoma bigaragara mu rwego rwo kugira ngo nyine barabira hamwe uburyo bubona umutekano ndetse babashe kuba bagira amahoro n'ituze muri icyo gice amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza yuko ibitero byaragabwe kuri FRN byarahitanye abagwanyi muri FRN nyine hacaribonekeza ndetse no kubambura ibigwanisho bimwe na bimwe abandi barakomeretswa abandi baca barajyanwa nyine bari bafashwe matekwa Igitega kwigerekerezo rya 21 Ruheshi na 2025 inyuma y'imyaka 5 iheze ashitse ku butegetsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahimbaje isabukuru y'ikiringo ciwe Igitega abikoreye nyine mu gikorane cyarimwe nyine amajambo ya politike mu gihe ashimishwa nibyo rero nyine yaciyemo ari haye ko yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kandi mu bukene bwugarije abanyagihugu amajambo yo kwiyerekana nyine ko yatsinze nyine ntatuma abantu nyine banyegeza umubabaro barimwo inyuma y'imyaka 5 yatiwe nyine mu babarabara yo kurongora igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahimbaje isabukuru yiwe nyine yo kujya ku butegetsi abicishije mu gikorane nyine cy'amasengesho cyarabaye hari kuwa 4 kwigenekerezo rya 20 Ruheshi ku kibuga Ingoma cy'Igitega umurwa mukuru wa politike w'igihugu cacu cy'u Burundi cyaratunganyijwe kandi mu gihe ibintu byinshi bikenye kikaba nyine kitabwe n'abantu bake cyane ibikorwa rero byinshi hagati y'imisa n'ubutumwa bya politike uwo munsi watangujwe rero n'imisa kuri paroisse katolika yitiriwe umwiranda Francis Assise yo mu Magarama yasomwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana Musenyeri mukuru w'Igitega uwo yavuze ko ari igihe cyo gushima ubwiterambere ryashitswe ko nyine mu gihugu ariko kandi ahamagarira abantu kugira ubumwe kubabarirana ndetse no kunywana igikorwa cyose cy'abantu rero gifise aho rero kigoyagoya niko yavuze mu nyigisho ziwe asaba ko rero hotahurwa amakosa yakozwe mu butegetsi maze akizera ko rero nyine ejo ari heza ibintu bizagenda neza Adoniya Salomo n'insinzi kuba atavuga rumwe n'ubutegetsi ku kibuga Ingoma umukuru w'igihugu yavuze ijambo rirerire aho rero nyine yagereranyije imyaka 5 arongoye igihugu n'imyaka 7 iya mbere y'ubwami bwa Dawidi muri Bibiliya yari yuzuyemo nyine ingorane n'insinzi atavuga amazina yagarutse ku bantu bamwe na bamwe nyine avuga ko bashatse kugwanya ubutegetsi kuva muri 2020 hari wigeze nyine kuntazira Adoniya yari yimitse ubwiwe ubundi Salomoni yibaza ko nyine yashobora kunkura ariko byose byaragarukiye nyine ku byifuzo bitagira aho rero bihinguka niko rero yavuze aboneka ko yishimiye ko yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi yarashimiye kandi ko rero umugambwe CNDD-FDD urambiye ku butegetsi kuva muri 2005 akemeza ko rero abanyagihugu bose abahutu abatutsi ndetse n'abatwa bongeye kushigikira mu matora yabaye ku igerekerezo rya 5 Ruheshi 2025 Ndayishimiye yaraniyamirije amacakubiri yatewe mu Burundi n'abakoroni agacerere
ku kuri kujanye n'ingorane n'ubutunzi. Mu gihe igihugu gihanzwe rero n'ikibazo gikomeye cyane c'ubutunzi, umukuru w'igihugu ntiyigeze avuga na rimwe rero nyine izo ngorane, ubukene bw'ibitoro, ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ubukene bw'isukari n'ibindi nk'ibinyobwa, nta na kimwe nyine yavuze mu ijambo ryiwe. Abitabye barabategetsi benshi, abanyagihugu bo bari bake witegereje. Naho byari igikorwa rero nyine cy'igihugu, abanyagihugu ntibitabiriye ku bwinshi. Ikibuga Ingoma rero cyarimwo abantu bake, abenshi bari abategetsi n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Kuba rero nyine abanyagihugu baritabye ari bakeya byerekana yuko hari ikibazo ku banyagihugu. Gusa abenshi bakomeza kwiyamiriza intambara ziko zirabiranga muri Kongo zigizwemo uruhare n'abarundi, ariko ku rundi ruhande abarundi b'abasoda barakomeje gukora akazi gakomeye cyane mu bikorwa bigendanye no gucungera umutekano nk'uko byuma biboneka. Ibihe bitanu bikuru byaranze imyaka 5 ya Evariste Ndayishimiye nk'uko byuma bigaragara kuva muri 2020 gushika 2025. Icyambere ni ukwimikwa byihuta nk'uko bigaragara Ruhishe 2025 yashizwe mu mabanga yo kurongora igihugu inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Pierre Nkurunziza iminsi mike nyuma y'amatora. Icya kabiri ni urugamba rwo kurwanya igiturire 2021 yaratanguje urugamba rwo gutanga inyigisho zo gushira ku murongo nyine abari mu nzego, ariko nta musaruro byotanze. Icya gatatu ugutunganya ibyo kurwanya ikiza cya COVID-19 biri mu byo yakoze. Evariste Ndayishimiye yaremeye ko nyine COVID ihari, arasaba ko abantu bitaho ingingo zo kwikingira atandukanye n'uwo yasubiriye. Icya kane ni ugukaza ingufu rero nyine mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ihagarikwa ry'abanywanyi ba CNL, gukura ubwigenge kwama yagiriza abamugwanya. Icya gatanu ni amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine yo muri Ruheshi 2025. CNDD-FDD yatahukanye intebe zose mu nama nshinga amateka mu matora, benshi bavuga ko atarimwe rero ubwigenge. Naho rero umukuru w'igihugu avuga ko yatsinze, abasasanguzi benshi babona yuko imyaka 5 amaze ariko ubutegetsi yaranzwe no kwemera ibyo rero atari bushire mu ngiro, intwaro y'agahotoro n'ubukene budahera. Bakabona ko rero nyine icyo kiringo cyaranzwe no kunanirwa nk'uko byoma bigaragara. Mu gihe ibi kandi bikomeje kugenda bikomera gutya hakurya hano nyine ku mbibe z'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu ntibyifashe neza kuko abanzi bakomeza kugenda nyine barahagwa mu buryo budasanzwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Imirwano ikomeje kugenda ibera muri bino bice ikomeje guhitana ingabo nyinshi. Bivugwa yuko kandi abaherutse kuba nyine ikibazo giremere cyane, aho umukomanda w'Abazalendo aherutse kuhapfira. Komanda wo mu ihuriro ry'imihari yitwaje ibigwanisha y'Abazalendo irasanzwe irakorana byafi n'ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo n'ingabo z'u Burundi, arashwe na bagenzi biwe igasiro muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Hari kuwa kane genekezwa 2026 kwezi kwa gatandatu 2025 nibwo uyu mukomanda wishwe yitwa Mamba na Kuku nk'uko bigaragara. Amakuru avuga yuko urupfu rwe rwabaye inyuma y'aho rero Wazalendo basubiraniyemo igasiro bikarangira na Kuku nyine arashwe agapfa. Benshi bamushinze ubugambanyi, banemeza yuko yaba yaratanguye gukorana n'umwanzi, baratanguye kumuha amafaranga kugira ngo agambanire bagenzi be ndetse n'abarundi. Bikomeza bivuga ko kandi Mamba yapfanye n'abagwanyi be babiri bari bashinzwe umutekano wiwe. Ubuhamya bugira buti komanda wishwe ni Mamba na Kuku yapfanye n'ama escort yiwe ashika kuri 2. Ubuhamya bukomeza bugira buti bagenzi be nibo rero nyine bamwicanye n'abagwanyi biwe nyine basubiranyemo kubera amafaranga nyine nk'uko byoma bigaragara. Amafaranga bivuga ko yoba yarahawe n'abanzi bari bahanganye, bigatuma abandi bavuga ko yoba arashaka kubagambanira. Kugeza ubu umubare w'ayo mafaranga nyine bari gupfa nyine ntuzwi neza, gusa bivugwa yuko nyine we yoba yaramaze kugenda arapfa. Iki gice cya Gasiro kandi Mamba yaguye mwogerereye mu ntera ngufi uvuye mu Rugezi, hagenzurwa na Twirwaneho ndetse nabo bafatanyije. Nyuma y'iko kandi iyi mihari yombi yaba iya Twirwaneho ndetse no muri AFC by'umwariko nk'uko byoma bigaragara byirukanye Abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FARDC na FDL ndetse ga mu Rugezi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. Abazalendo barahungiye muri icyo gice cy'Igatsiro.
ni naho kandi iri huriro ry'ingabo za RDC ririmo rero n'abazalendo bagaba ibitero muri twirwaneho by'umwihariko mu Rugezi n'ahandi baturutse nk'uko byuma bigaragara. Ibi byose kandi bikomeje kwerekana ndetse no kugaragaza uburyo intambara ikomeje gufata intera, benshi bakakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ishobora kuzakomeza kuzamba. Mu kanya turagaruka ku bikomeje kubera muri Uganda.